Haleluya, haleluya, haleluya bwoko bw'Imana. Mwaramutse canke mwiriwe aho muherereye hose. Ndongeye gushima umwami wacu Yesu Kristo yapfuye akazuka. Wasubiye kwemera ko tuba hamwe uyu munsi mu gace ka gatatu k'inyigisho twise mbega umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza agahabwa ubugingo abivuyemo yorimbuka. Iyo nyigisho twabonye ko tutoshobora kuyiga tutaramenya mbega umuntu yakira ubugingo gute, umuntu yakira agakiza gute, umuntu akizwa gute, gukizwa niki, mbega kugakiza amaze kukakira nigika cyakora, mbega mu byo akora ni wabyishoboza, mbega yogatakaza gute kugakiza yakira ubwo bugingo yakire yo butakaza gute. Imbere rero uko twinjira mu nyigisho nyezina ubuce bubiri tumaze kwiga twarabonye intangamarara, tubona impamvu tugiye kwiga iyi nyigisho twisunze icyanditse kiri muri Timoteyo. Paulo yandikiye Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 4 ngo icyo Imana igomba nuko abantu bose bakizwa bagashika kumenya iby'ukuri. Natwe benshi mwumviriza iyi nyigisho ndazi ko mwamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Rero ubu turiko turashaka kumenya ukuri n'ukuhe, kuko hasa nk'ari impande zibiri ziriko ziranyinyurana, ziriko ziragwana, ziriko ziraterana amajambo. Bamwe bavuga ngo twarakijijwe, ibyaha twakoze nivyo tuzokora, nivyo tuko turakora byose twarabibabariwe, ibintu byararangiye. Abandi bakavuga ati wapi, turacyakeneye imbabazi, turacyakeneye imbabazi z'Imana, turacyakeneye kubabarirwa, turacyakeneye ubuntu bw'Imana, ati kuko bivuyemo worimbuka. Izo mpande zose zigatanga n'ibyanditswe bibisobanura, ariko ukuri kuzomenyekana mu nyigisho. Ndakubwije ukuri n'inkurikirana neza, ndazi impemu yarazovugana nawe, ndazi ko ari cyo uzokunguka. Rero uyu munsi tugiye kwiga ku gace ka gatatu. Ku gace ka kabiri twagije tubona agakiza niki, tubona ko agakiza mu isezerano rya kera kwari gutabagwa, gukugwa mu vyago, kukugwa mu nzara, mu bintu bitandukanye. Tubona ko agakiza mu ijambo rimwe mu isezerano rya kera kasigura Imana. Hari ibyanditswe byinshi twagiye turasoma bivyerekana. Mu isezerano ishasha twabonye ko agakiza ari gucungurwa, kubabarirwa ibyaha, kuvuka bwa kabiri, kuba umwana w'Imana. Nabwo twari byanditswe byinshi twasomye n'ibyo nabahaye. Twagiye tubona ko agakiza mu isezerano rishasha baba bashaka kuvuga Yesu Kristo. Rero uyu munsi mu gace ka gatatu tugiye kubona agakiza tukabonera mu bice bingahe. Reka dusenge twiragize Imana. Imana ibane natwe. Imana ushobora byose, izina ryawe ryamamare. Ndagushimiye, ndaguhimbaje. Wewe data buja watugiriye neza, ukaturinda tugeza ku uyu munsi tugiye mu bazima. Wewe waduhaye kugororoka data buja kutavuye ku mirimo, ariko waduhaye kugororoka urabira muri Kristo Yesu. Uko kugororoka data buja niko twishimira, izina ryawe ryamamare. Muvyeyi mwiza papa, ijambo ryawe ngo ni inkota, ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe ni nyundo, ijambo ryawe ni kirori, ijambo ryawe Dawidi yavuze ngo naribitse ku mutima wanje kugira sindagucumureko. Data umuntu wese agiye kumva rino jambo mu izina rya Yesu Kristo aribike ku mutima wiwe, maze data bijya yakora aravuga ngo abantu bumva ijambo nibarikore bameze nk'umuntu yira mu kiro akiyibagira. Data umuntu wese agiye kumva rino jambo ukuri kose azokura mu iri jambo data buja ruzogira aho kumukuye naho kumugejeje. Maze data buja ngo umwigisha n'uwigishwa baragabana. Data buja nkuko ndiko ndigisha n'uri karumva inyigisho tugabane data buja kubitsibo mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti senze nizeye. Ntabagaye mpemu yera azabane natwe, atuyobore, adushoboze mu izina rya Kristo Umunyanazareti yapfuye akazuka. Amen. Iyi nyigisho murashikirizwa na Ambassadeur King Remy Nibitanga. Mu gace ka gatatu tugiye gukuraba agakiza kuzuye kaboneka gute. Muri rusange agakiza twarabonye cyari cyo kwari gukugwa, agakizwa mu ijambo rimwe no gukugwa mu bibazo ugashirwa mu nyisho. Mu gihe ariko haje uwundi muntu agushoboza kukugukura mu ico kintu ari wagukuyeyo wowe utoshobora kwikuramo. Niyo mpamvu agakiza rero tukabonera mu bice bitatu. Agakiza akaba full cyangwa icyo no kwita full salvation. Agakiza kuzuye kabonekera mu bice bitatu. Hari mu gice cya mbere kahise, past, turaza kubonera hamwe. Hakaba mu gice cya kabiri present continuous, kubu kabandanya. Hama tukakabona no muri future kazoza. Reka turabe mu gice cya mbere muri kahise agakiza niki, muri kahise agakiza tukaronkamo iki. Muri kahise
agakiza hari icyo turonka muri kahise. Ijambo ry'Imana ratubwira mu Banyefeso igice cya 2:8 haratubwira ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Nabyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe wapi, ariko ni ingabire y'Imana. Nshuti, icyadukijije ni ubuntu kubwo kwizera. Mbega ubwo buntu bwadukijije iki? Bwadukijije icyaha cyari cyazanywe n'iki? N'umuntu umwe. Nk'uko mu Baroma igice cya 3:23 havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ni kuvuga icyaha cyakozwe n'umuntu umwe, Adamu. Twese duharugwa ku icyaha. Ariko mu Baroma igice cya 6:23 haravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Bisigura icyo cyaha Adamu yakoze bingana urupfu. Uru rupfu bavuga ngaha si urupfu dupfa go ngaha ku isi, oya, n'urupfu ruriya rwo kubizuku wo kujya mu muriro. Ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonekerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Rero agakiza kambere turonka ni muri past, ngo nuvuze ngo narakijijwe, wakijijwe, twakijijwe urupfu. Haleluya. Agakiza muri present umuntu tuko turakizwa iki? Reka turabe mu Bikorinto, Abikorinto ba mbere, Paulo igitabo yandikiye Abakorinto, Abikorinto ba mbere umurongo wa 18 ngo kuko ijambo ry'umusaraba kubaho na rurupfu n'ubupfu, ku ijambo ry'umusaraba kubahona, ariko kuri twega bakizwa n'ubushobozi bw'Imana kuri wewe umukizwa. Ijambo ry'umusaraba kuri wewe uri kurakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Bisigura ini pastor bavuga ngo we have been saved, twarakijijwe. Ariko ubu tusomye ijambo ngo kuri twebwe turiko turakizwa, meaning mu cyo nkoresha ijambo ry'icyongereza, we are being saved, turiko turakizwa. Mu cyongereza niho wabitomora neza. None tuko dukiziki tuzobibona icyo turiko turakizwa uyu munsi. Twamenye ko twakijije urupfu rw'iteka. Mbega uyu munsi wewe uri ukizwa iki? Jewe nawe tuko dukizwa iki? Mu Filipi, urwandiko rw'Abafilipi 2:12 haravuga ngo nuko rero abo nkunda nkuko mwamye muganduka abe ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi yamarasiyo siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirizeho. Bisigura n'ubu nyene agakiza umuntu arakizwa. Navyo tuzobona umuntu ariko arakizwa iki. Ikindi muri kazoza tuzokizwa iki? Nshuti z'Imana ndashaka utahure. Tubonye in past, tubonye present continuous, tubonye na future. Future umuntu azakiziki. Urwandiko rw'Abitesalonika ba mbere igice cya 5:8 Paulo yandika Abitesalonika yarabwiye ngo ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza, twambaye icyuma gikingira igikiriza cyo kwizera n'urukundo, kandi twambaye inkofero ukwizigira agakiza. Ahari bisigura hari agakindi gakiza twizigiye tuzohabwa. Niyo mpamvu dutegereza kwitwara neza. Haleluya, ndafashije. Nshuti, tuzobona ku gakiza turindiriye nakahe? Paulo abyandikira Abaroma igice cya 13 umurongo wa 11 aravuga ngo nuko mwame mugenza mutyo kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ago gakiza katwegereye niga nakahe? Nako tuzokabona ago gakiza Paulo yari karagira iki? Yari kavuga katwegereye. Ico azo ari mu gice cya 3 cy'agakiza turonkeramo agakiza. Ico no kwita ngo agakiza kari furu. Petero, rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 Petero atera amajambo avuga ngo mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera muzigamigwa gakiza kateguwe kuzohishurwa mu gihe cyerezo. Nshuti, hari agakiza uyu munsi jewe nawe turindiriye kateguwe mu gihe cyerezo. Ako gakiza rero niko kirindiriye. Tuzobonera hamwe neza twinjire mu mizi. Twakijijwe iki? Turiko turakizwa iki? Tuzokizwa iki? Agakiza turindiriye nakahe? Mbega wakijijwe akaba atari mwarakizwa
akaba atiteza agakizwa karindiriye, nta kibazo bizozana ku buzima bwiwe. By'ukuri niba yarakijijwe akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira mu Baroma igice cya 10:9 ngo twizeresha umutima yuko Imana yazuye Yesu Kristo mu bapfuye, tukatuzwa akanwa kacu ha mu mubiri ukabikora. Mbega umuntu akiyabivamo bizoca bigenda gute? Inshuti yanjye ndakubwiza ukuri, nukurikirana inyigisho uzokumva byinshi. Imana iguhumukisha, Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza. Urakoze kumviriza inyigisho, mwari kumwe n'umwigisha Ambassadeur King Remy Nibitanga. Mwarahezagiwe. Shalom, shalom, shalom. God bless you.